umuyagankuba urakwiye tuvuze umwimbu dufise urakwiye. Hanyuma kuvyerekeye cikagurika tubona muri no minsi ni cikagurika rijanye n'ubuhinga ego hariho muhora Nshasha twubatse muhora wo mu mugambi kamamyora Bujumbura ubandanya gushika ahanga kuri RNE uciye gituro cyo mu Rubirizi. Rero kubera agatronso ko kuva mu Rubirizi uja kuri RNE byasaba ko duhindura umuhora rusanzwe uhari kugira tuwagure tuhereze inguvu yo gutwara umuyagankuba uvuye muri Kabuya 16 wegura na Ruzizi ya kabiri hamwe n'uwo ndi Mushasha twiteze uzova muri Ruzizi truwa. Byasaba rero yuko agatronso tukagura. Tumaze ukagura rero kugira tukagure byasaba yuko tubanza turahiga umuyagankuba wava kuri ku muhora wa Gahongore aho tubanza kuwucisha. Twaca tuwucisha rero muri uwo mugambi harimo kubaka igituro ca Rubirizi, igituro kinini cyane gishasha cyubatswe mu buhinga bugezweho, bikasa ko umuyagankuba tubanza kuwucisha muri ico gituro. Rero ico gituro ko yari gishasha gisanga gifise amaparametre cyazananye, bisaba yuko ayo maparametre tuyaregra neza akahura n'amaparametre twasanzwe dukorera ko ku bindi bituro. Nukuvuga rero ubu uko gucikagurika kuhari ni ibikorwa twokwita mu gifaransa optimisation, nuguhuza amaparametre yazananye n'ivyuma bishasha vy'ijya gituro nivyo zarisanzwe nivyo twasanzwe dufise. Nk'ubu hari ikintu bita cha selectivité ingene ama poste areagisa abona yuko habaye pane nk'iyo dufise dukorera ko ngaha mu Burundi twasanga dukorera yari amasegonda 2 n'ibice bitatu. Mugabo bijya vyuma byazanye vyovyo 0.0004 seconde murumva ko ari bito cyane. Aka defocus koboneka nakatobari akagorane ko tuma haba ingorane ku vyuma yoyo kubera ifise umwanya muto cyane ijya poste yaca ireagisa n'ingoga igaca ikuramwo rohezo yose ikikanga ko habaye pane. Mugabo rero ubu rero turiko turafata ayo maparametre mashasha tuyahuza nayo twari dusangwe dukorerako tugira mu optimisation. Nukuvuga rero ivyo bikorwa nje two turakora muri no minsi kugira ngo les parametres zari sangwe ziri ku bituro vyacu twari dusanganywe na kijya gituro gishasha bibe byose bibe bimwe bikore cyo kimwe. Nico kwa turimwo twiteze neza yuko nk'inyuma y'indwi zitatu zabaye nyinshi ivyo tuza twabihejeje. Kira noneho nuwo muhora turiteze neza kuzoba waheze umuyagankuba uva mu Gahongore uzobushika utabanje guca muri ya gituro ca Rubirizi uzoza directement ushikira ngaha kuno gituro turiko. Impinduka Abanyagihugu bazobona nuko bazoronka umuyagankuba uri stable, umuyagankuba utacikagurika kuko kijya gituro twavuyeko ni gituro kinininya. Rero hariho nk'amakaritsiye amwe azoza ararahurirwa abivuye kuri ya gituro ca hariya kuri ya gituro cariya mu Rubirizi. Twovuga nk'ubu nka depart fabrimentale izo biva hariya depart Carama izo biva hariya n'izindi zose zoza. Nukuvuga rero impinduka niya twovuga nuko tugiye kuronka ibituro vyinshi bituma tugaburira Abanyagihugu ata encomblement ibaye. Nukuvuga yuko Abanyagihugu bazoronka amatara akwijere parametre. Hari ibintu bavuga by'amashite dotation ivyo tuzoba twabikuyeho. Nukuvuga tuvuze mu kino mashite dotation urabona nk'uturungika station ingana na munzu volte amajana 220. Mugabo iyo igituro kikure ya y'umwene gihugu nukuvuga za volte amajana 220 zishikayo usanga hashitseyo nk'amajana 2 na 10 hari na mbere shanga turiko turaronka nk'ijana 90. Mugabo kukugwiza ibituro bituma rero umuyagankuba ushikira Abanyagihugu ari umuyagankuba ukwije ibisabwa ata perturbation ishobora kuboneka ata mashite dotation ashoboye kuboneka. Murakoze. Ibyo twosaba Abanyagihugu icambere nuko bomenya yuko atakora umurete atamenye iriki. Muri no mwanya turimwo turiko turamenya iriki dukora umurete. Harabaye ibibazo mu maplanification y'imyaka yahera kuko ivyo bibazo bitahaba izi ngwane zari gushika iyo bakiyumvira yuko kuva mu Rubirizi gushika ngaha kuri RNE tuzokubaka uwundi muhora mushasha ushika ngaha.
izigo ntizari kuhaba mugabo ma planification y'imyaka yahera ntibavyiyumviriye abene gihugu hari guca imihora barahubatse nico gituma ubona rero twace duhindura uwo muhora tukawushirako imirongo ibiri barusangwa ari umuhoro ico nobwira abene gihugu nibumve yuko turi mu ihinduka rikomeye cyane mu itangwa ry'amatara no mu igwiza ryayo hanyuma kandi cyo nobwira bene gihugu nibamenye yuko nk'ubu twatanze imizibukiro ahantu hazoca imihora bareke kuhubaka kuko nk'ubu mwabonye aho twagiye turaca benshi twarababomoreye twahaye imizibukiro kandi muri myaka yahera baravuga yuko bari barari umuzibukiro nubu bariko barasubira kuhubaka nk'ubu nko mu Cibitoke twaratanze imizibukiro nubu bariko twumvise ko hari bamaze kuja kubaka munsi y'insinga kiraza kubaka munsi y'insinga rero abene gihugu nibumve bakurikize impanuro zitangwa n'abajeje intwaro n'abafundi nkabatwege iyo tubabwiye duti kirazira kuja munsi y'insinga za Regideso bavyumuko kizira kubaka munsi yazo bavyumuko kizira kuko nk'ubu mu vyana dutebeje wanagomba harimwo gutanga imizibukiro y'abene gihugu kandi iyi koridoro kuva ngaha gushika mu Rubirizi iyo koridoro yari isanzwe ihari mugabo abantu barayubaka ari bajeje intwaro muri ico gihe barayubatse munsi ntibanabuza abene gihugu ngo bareke kuhubaka rero ivyo byose biratuma abene gihugu birabagaruka ko ukuntu byatwaye umwanya munininya byatumye n'itangwa ry'amatara ritagenda neza igihe kirekire iyo hakaba baramaze barakurikije nyene bategeza kubaka munsi y'imihora ntivyari gutwara iminsi ingana guta byari kuba vyaheze hakiri kare murakoze turiko turavuga umwimbu dufise megawatt zirenga 136 nukuvuga gushika ubu umwimbu urakwiye kirese utwo tubazo nababwiye tw'ubuhinga tushika ukabona gukikagurika abantu bacabibaza ngo none ko amatara kiga kandi deje yavuze ko umwimbu kwiye hariho kugwiza umwimbu hariho kuwutwara muri vya bituro kuwitwara muri ya mihora no kuwishikana ku bituro ivyo ni ibintu bitandukanye kuva ku bituro no guhereza bene gihugu distribution rero hariho mu gifaransa production transport et distribution habaye akabazo muri bimwe muri ivyo bitatu umwene gihugu arabona ko bitari kuragenda neza mugabo muri production mu mwimbu ubu ni sawa transport na distribution niyo tuko turahinyanyura neza kugira ngo abene gihugu baronka amatara ameze neza adacikagurika